Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne y'imwe Ndende Isanga TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba hari amakuru cyane haraza gusumikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politike ngaha mu Burundi niho tugiye gutangurira amakuru yacu, aho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nyine iteka Reverien Rukiriyo yatangaje ko kuri ubu ngubu bazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka 2027, ndetse hanavuga ko President Ndayishimiye ngo adafise uburenganzira bwo kuzokwitoza muri ico kibanza bivanye nuko ngo ataco ariko arafasha abanyagihugu. Mu gihe kandi Reverien Rukiriyo uyu uramutswe umugambwe CNDD-FDD mu minsi iheze yasezeye mu nama nkenguzamateka, akavuga ko yasezeye ku mpamvu z'uko ashaka kuzokwitoza nk'uwigenga matora yimirije mu mwaka 2027. Mu gihe kandi President Ndayishimiye we kuri ubu ngubu atekewe n'ubwoba ntangere kubivanye n'intambara iri mw'ira bambuze bwa Kongo, ndetse akanavuga ko isaha n'isaha umugwi witwaje irwanisho M23 AFC ngo ushobora kujabuka mu Burundi ugaca ufata igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Mu gihe kandi kuri ngubu mu kiyaya ca Rusizi ndetse no mu micungararo gaha mu cane ahegereye nyine Kongo, intambara ntabwo yoroshe cyane ku banyagihugu kuri ubu ngubu, bakaba batekewe n'ubwoba bavuga ko ibiriko birabera ngaha bibateye ubwoba. Mu gihe kandi Ndayishimiye wewe ariko araca ku biti no ku mabuye ngo azobone uko azokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu matora ya 2027, ariko Reverien Rukiriyo kuri ubu ngubu uramutswa umugambwe CNDD-FDD havuga ko Evariste Ndayishimiye ngo atabubasha bwo gutwara ndetse no kuzongera kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Mu gihe kandi mu minsi iheze nabwo ari hatangajwe umugambi gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, bavuga ko rero ubwo yari afise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa yari tabiri inama y'abakuru b'igihugu bonaje cane, bakaba bari abakuru b'ibihugu bo ngaha muri Afrika, harimo umukuru w'igihugu ca Kongo atwa ni Felix Tshisekedi Tshilombo, hakazamo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hakazamo ndetse na perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse na perezida wa Togo, akandi inama yari kubirongowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ubwo rero hamaraga gutegurwa umugambi mu bisho guterasha gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye, bikozwe na bamwe mu bajenerali bakomakomeye ngaha mu Burundi. Akimara kumenya ayo makuru yaciye afata ingingo yo gusubika urugendo, ndetse amakuru agirwa ibanga ko ataribuze kuba yakwitabira iyo nama. Reverien Rukiriyo rero uramutswa umugambwe CNDD-FDD kuri radio y'igihugu atangaje ko ubu ngubu ariwe ngo aramutswa igihugu, kandi Ndayishimiye ngo atazoshobora gusubira mu gihugu bivanye nuko ngo abanyagihugu bamaze kumuhinyura. Mu gihe kandi kuva Ndayishimiye yagashika ku butegetsi haraheze kiringo c'imyaka 5, ariko iyo uravye ubona ko ataco yari mariye abanyagihugu. Mu gihe kandi Ndayishimiye kuva ngo yagashika ku butegetsi aribwo ibibazo ngo vyatanguye hangaha abanyagihugu b'u Burundi bamwagirizana cane ikibazo kijanye n'igitoro ngaha mu Burundi camaze kuba umuzi wibuye. Imyaka 5 irarumanye atanima y'igitoro iboneka ngaha mu Burundi. Sivyo vyonyene, intambara zidahera yariko arakwegera u Burundi. Aha ni nyuma yuko President Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bajye gufatikanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Gusa kandi President Ndayishimiye kuva yakafata iyo ngingo, binavuga ko hamwe hari bamwe mu basirikare boba barabashika 271 ngo bapfunzwe, bamwe ndetse bakaba baranaciriwe n'umunyororo wa burundu bivanye no wo guherayo, ngo bivanye nuko banse kujya kurwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho ndetse banavuga ko ataco bariko baragwanira. Izindi njyane ndetse n'intambara rero yamaze gushira mu banyagihugu mu gihugu, ndetse yatanguje ku gihugu ahubwo yafataga ingingo yo kureza abana b'u Burundi mu ntambara. Abanyagihugu rero baridoga bakavuga ko abana b'u Burundi bariko barahonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi byose ngo ari President Ndayishimiye uzobibazwa, kuko ivyo yakoreye abana b'u Burundi ngo nagahaze, bagasaba rero ngo amakungu ko yogira ico akoze. Ariko na cane rero abagumya banga ba CNDD-FDD kuri ubu nabo ariko baraca ku biti no ku mabuye, bariko barakora igishoboka cose kugira ngo Ndayishimiye
bamubuze cyangwa se bamuzibire ngo ntazabone uburyo azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu, akanavuga ko ndetse batamushaka ahubwo ngo bakeneye uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe Niyoniteka Reverien Ndikuri ngo ko ari nawe na cyane ngo yumvikana n'imbonerakure. Naho buhumuzaho ikambi y'abateshejwe izabo nshasha yuguruwe mu buryo bwihuta kugira ngo yakire umurindi w'impunzi z'abakongomani. Imboneshakure yacu ikimara kwashika yahayaze n'abanyagihugu Ruyigi kuri uyu wa 11 Kigarama uyu mwaka ku mugoroba ho kuwa kabiri genekerezo ry'icenda Kigarama uyu mwaka, umurindi w'impunzi nyinshi z'abakongomani wari wanekeje mu ntara ya Buhumuza muri komine ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Amajana y'abantu bahunga umutekano muke mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na cane mu micungararo y'igisagara ca Uvira yeruka gufatwa n'umugwi witwaje urwanisho, bariko kandi bajabuka imbibe baja guhungira ku mutumba wa Busuma ahari bonetse ngo harubakwa ikibanza gishasha co kwakira izo mpunzi. Abantu barenga 1500 mu masaha adashika 28 nibo bari bamaze gushika mu Burundi. Kuri uyu wa gatatu haraye hibonekeje kandi umurindi munini wabinjiye zikaba rero ari impunzi zishika ku 1503 bari bamaze kuja mu tuzu twubakishijwe ibitenge amahema ndetse ngo yaciye atangwa vyihuta ndetse ngo na canke amababi y'ibiti. Bamwe rero bagumye aho nyene gushika mw'ijoro nk'uko vyabonywe n'imbonesha akure yacu. Ishami ry'umuryango mpuzamakungu rifashijwe n'ishirahamwe ryo mu karere COPED, Croix Rouge ndetse na HFNet PTO ryaranyarutse kubafasha abangaba bahunze. Abakenyezi, abana ndetse n'abageze mu zabukuru kuri ubu ngubu nibo ndetse n'abari mu kaga kadasanzwe kubw'amasoko ari muri ako gace hamwe ndetse n'abagira neza bahungiye mu Burundi, abakenyezi, abana ndetse n'abageze mu zabukuru. Benshi bavuga ko bahunze intambara zikomeye, ubwicanyi bukorerwa abasivile canke amabombe ariko aterwa mu micungararo ya Uvira ndetse no mu micungararo itandukanye. Abenshi bakomoka mu bwoko bw'abashi, abafurero ndetse n'abarundi baba hafi ya Uvira n'ibindi bisagara bikikije ico gisagara. Twahunze mu bwoba, amasasu yahushije inzira yarakomerekeje abantu hari hafi yacu, bamwe mu miryango yacu baraburanye mu gihe kandi co guhunga, niko umupfasoni wo mu bwoko bw'abafurero abivuga agisifise ubwoba. Impunzi nyinshi zishimira Uburundi kuba ngo bwarazungururiye imbibe ngo bukaziha ubuhungiro bwa mbere. Ikambi y'agateganyo yihuta yateguriwe kwakira abantu bashika 200,000 kubera ubwinshi bw'abahungiye rimwe. Ubutegetsi bw'u Burundi bwaciye butangura gutunganya ibibanza bishasha vy'impunzi ku musozi wa Busuma kuva babere bashika. Musanteri wa komine Ruyigi Diane Niyibitanga afatikanyije na ONPRA ndetse n'abafatanyabikorwa b'abagira neza bashizeho uburyo bwo kwakira abantu vy'agateganyo. Nk'uko bishikirizwa na Christian Girukwisha karongoye iyo kambi nshasha ishobora kwakira abantu bashika 200,000 mu gihe izoba yatunganijwe neza. Ibisabwa ni byinshi cyane: ibifungurwa, amazi, imiti ndetse naho kuryama. Ibisabwa kugira ngo abo bantu bafashwe biracari vyinshi: ibifungurwa bike, ubukene bw'amazi meza, ivomo ry'amazi rimwe rudende riri hafi y'ikirometero kimwe rigasangirwa n'abanyagihugu n'ishuri shingiro rya Bikinga. Guhakwa kwandura indwara nyinshi zituruka ku kubana nabi, ubukene bw'ibikoresho vyankenerwa. Nk'uko umwe mu bagira neza abishimitse ko amenyesha,
abishikiriza impunzi zihunga ngo zirashobora gushika 6,000 gushika mu mpera z'indwi hamwe ndetse n'ababandanya bo ku murindi nk'uyu. Ingorane ku banyagihugu basangwa abanyagihugu b'Ibusuma ndetse n'iyindi mitumba yikikije basaba leta ndetse n'abafatanyabikorwa ko bogwiza imfashanyo kugira ngo ntihagire indyane ziba zitewe no ukwakira no kurwanira ivyo ngo bafise binasanzwe ari bike cyane. Urundi bumaze kwakira impunzi z'abakongomani zirenga 100 cane cane abava mu buseruko bwa Kongo. Indongozi z'igihugu zemeza ko ngo zizokora ibishoboka byose zikazokwakira uwo ari we wese azobasaba ubuhungiro, ariko kandi ngo zigasaba amakungu ko azifashe. Naho mu yandi makuru kandi nuko abanyagihugu batanguye gusohoka muri Uvira inyuma y'umunsi umwe w'intambara zikaze ziriko zibera ngaha n'ubundi mu buseruko bwa Kongo, nuko amakuru ku rubuga abishikiriza. Kuwa 12 Kigarama uyu mwaka inyuma y'intambara zikaze hagati ya M23 AFC n'ingabo za leta ya Kongo FARDC zishigikiwe na Kinshasa, igice c'abanyagihugu bi Uvira mu buseruko bwa Kongo batanguye gusohoka bava iwabo mu makartier menshi ya Monument Haute Mwami ndetse hakaza na Nyamiyanda, Kimanga ndetse na Mulongwe. Abanyagihugu babonetse mu buyira buto buto, abandi nabo bakaba babonetse mu mabarabara makuru. Nubwo hari agahengwe igisagara cose nta na kimwe kiriko kirarangurwamo, nta modokari canke ipikipiki bibonekeza mibarabara, keretse kandi imiduga y'imigwi witwaje urwanisho AFC M23 ubu iboneka mu gisagara. Kuko abanyagihugu benshi baba muri ico gisagara, inkoho za nyuma zumvikanye mu gitondo cyo kuri wa 11 Kigarama uyu mwaka zikaba zamaze hafi iminota 15. Kuva ico gihe kandi twamaze umunsi wose tutumvise kigwanisho kivuze, niko bivugwa n'umwe mu banyagihugu yiruhutsa, ariko kandi akaba afise amakenga kuko atabona ibiri imbere. Mu mabarabara amwe ya Kasenga Kavimvira hacibonekeza ibiziga by'abagwanyi ba Wazalendo mu gitondo. Abakozi ba Croix-Rouge babonetse bariko barabikura nk'uko byashikirijwe n'umwe mu banyagihugu b'Ikasenga. Ivyankenerwa vyihutirwa amazi, umuyagankuba ndetse n'ibifungurwa. Mu gihe indongozi nshasha za AFC M23 basa nuko aribo bagenzura ibice byinshi vya Uvira, abanyagihugu basaba vyihuta gusubira guhabwa umuyagankuba ndetse n'amazi. Igisagara kikaba kimaze imisi ibiri kiri mu zimiza. Ibimenyetso vy'ubwoba biribonekeza kandi mu makartier, imiryango myinshi yatanguye gukubura mu ngo, ikemeza ko AFC M23 isaba isuku rikaze mu ngo. Amazu y'amadanarizo, amasoko ntibiriko birakora, nubwo ingo nyinshi zuguruwe, ibijanye n'ubutunzi bisa n'ivyahagaze. Amabutike, amasoko bikenewe ku buzima bwa misi yose bw'abantu barenga 400 biracugaye. Intambara yaradusumiranije tutarasuma, narimvuye Ikarimabenge nje kurondera uwo shobora kugurisha ibiraya, niko bisigurwa n'umwe mu banyagihugu. Ingorane mu karere n'imishamirano mu karere k'ibiyaga binini. Igisagara ca Uvira kiri ku birometero bikeya uva i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, uyu akaba ari umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi. Ahari kandi icicaro gikuru c'amashirahamwe mpuzamakungu ndetse n'intwaro. Haraheze imyaka irenga 30 ubuseruko bwa Kongo burimwo indyane zirimwo imigwi yitwaje ibigwanisho
umugwi ugezwe ahani n'abatutsi b'abanyekongo wasubiriye gukomera muri 2021 ukaba kandi ugenzura ibisagara byinshi bya Nord Kivu ndetse na Sud Kivu harimo ndetse na Uvira. Kinshasa yagiriza Kigali gushigikira AFC M23 ariko kandi u Rwanda rwo rwiyamiriza ko Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Burundi ngo bushigikira FDLR umugwi w'abanyarwanda bagirizwa ibunyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda ntiyihengesheje guhakana ivyo yagirizwa ivuye inyuma ikavuga ko atahuriye n'umugwi witwaje urwanisho wa M23 guhungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu bwigoro bw'igihugu mu ntumbero yo kugabanya indyane mu karere, amasezerano y'I Washington yatewe ku mukono ku bakane Kigarama uyu mwaka bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'u Rwanda na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Burundi buserukiwe na Perezida Evariste Ndayishimiye nk'indorerezi. Mu vyo ayo masezerano ategekanya harimo kwaka ibigwanisho aba FDLR umukuru w'igihugu ca Kongo atwara Felix Tshisekedi Tshilombo habona ko ngo ari ibisigarira by'abasuma ngo bitagira inguvu no kugabanya indyane. Akarere k'ibiyaga binini karacarimwo izo njyane ugutana mu mitwe ibishobora ndetse gutuma haduka intambara y'akarere. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba ashimitse akavuga ko intambara ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishobora kuzokwaduka ndetse ikaba iyafata n'u Burundi. Mu gihe kandi iyo urabiye hamwe na hingi na cyane biriko birabera ngaha mu Burundi no muri Kongo ubona ko biteye ubwoba. Abahinga mu bya politiki bavuga ko isaha n'isaha intambara ishobora kwaduka muri Republika y'u Burundi iciye muri Uvira igaca ijabuka bafata igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura. Rero shimire mu mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro kuko tubashikiriza kuri ino saha tuzosozere ngaha tuza gusubira mu makuru n'ureraza kuba agezweko.